Frema ibintu byose bazana batangaha. Wegaras. Inzu zishamba anose zishamba ndikuja usenya imiwa gusa niba Karasi Kende bazigiye wanzana ni wanzana yako nkora ibibi Nakoze yego musiga inzara gusa Nivyo nakomere Uramenye gajibi sinamenye kubikora Soto Mwenye utarukene kubikora ngo bibaye Mwenye wanzanya yazo kuyanganira cyose Okay kwanza aba bantu ndabitso bakoze Urabona Baraye ko amazi yose yabo azanana ngaha yose ni kumva None uko tugira tuhubake Eske tuzokubaka amazi nayo reka akoroka vale hejuru None muzo bivugana nabo Tuvugana ibyo no mufurege washize yayi wacu Utogena ubabyama bazibiro mufurege None uyo ntari ko rugenda hagarinda shingana tumuru ko kababwira Umviriza je mu mwanya wabemeye ko bacisha ngaho mufurege ivyo navyo n'ibindabo Je basavye ko araharugutse bagira bagire bari kubaka ico gihome None nayo babwiye ko bagomba barekura amazi ngaha imvura yose Nani bazavura ivyo n'ibindaba Ko reka tokwimba ibintu biwawe Uragenda babwire renge abo bazokwima Kandi kile nacyo nayo mfise yani igiye kwiyere gutembera kugira yebeshe kuyerera akaguru kawe kari gaswe n'imbwa Nese nyakura mu tsandi bagore bagenzana kubera ko totorera runo ruyuzi aga madamu ngaho mfashe ngaho katonda byose naho ubwete jyaho kazi sindakamenyereye je namba y'umuntu wa ruguru je ramenyereye ino korongora mvukira n'ibibazo natwe nyene muri aye tugeza kurondera ibiti bizoze n'indabitaye ibizo zavuye ukura bimaze n'ubibona hano Jere babwiye ko imisigati ari none ibiri biki ivyo nakubwiye ati jivye n'ibindaba rabana navyo jivye n'ibindaba jivye n'ibindaba nayo Garas. Imikubuzo mukoza mu nzu mu cyumba twara. Ino uso mu nzu mu toilette. Urabonye umukubuzo mu nzu mu toilette bivanga. Sa? Oya. Unagora wo mu. Gusaba basaba hejuru. Mana urabaza bapanganya bawe. Muri ko byose kura bitakwica. None uri umugore. Oya je gikenze kubakontorera ivyo bagira byose ngaha. Garas. Umviriza. Uri umugore. Utiza kurikirana ikiganzo umugabo atahana none nubwo bigira imvukira none urumva maka cenza kuyitwara iti nzendara umuntu avuye gusoba no uvuye kunyumba cenza ndabara urababwira kubera kutarahura akazanze niye siko frama koko ndacunga umuntu avuye gusoba muri twalete nambwiye ati zurasoba neza garas none igiranga hagarara isi nto Jende kwa bana Sasa kila siku watu wanatanishi na yeye tu. Angalia. Siku moja tu. Miwa yangu nimepata mwenyewe wananiona. Sasa bana kakata. Angalia, sasa usiharibu kiapo. Angalia. Hiyo siku moja hii wananiharibia. Kizabu. Aondonia hata huruma basi akitaka kukata basi anipatie hata jeo. Wewe. Kwanza njoo kwanza unionee. Nimepanda mimi wa mwenyewe hapa. Nimesumbuka mwenyewe. Ugikirundi.
bintu mwambwizareza byo twahinga nateye imisigati njewe nateye imisigati ndi umwe ngaha sibyo ariko nateye imisigati ngaha njewe nyenyene ariko nazise mu gitondo sanga bayici imisigati yanje sasa wapangaji watu tunaishi nao humu wamekatakata miwa yangu nimepata mimi mwenyewe Diza moshi waribifu akia Mungu wewe ni landeko nyaruka ga unaona hivi vinole ndio napita hivi no kata miwa yangu hivi kwanza huko jo hivi mimi naumia ni viki Yesu ndio kata miwa yangu usiku wewe Wake Kirundi kwa bosi mimi kweli wewe nakupangia na kuipa franga yangu lakini sio nikupangia vitu vyangu viharibike. Umupangie ndio Kirundi nta giswari yomba. Mimi nimesema hivi ndakupangie ndewe ndakupangia. Au ariko jewe si ndakupangia ibintu vyanje ndio unaone kare ibintu vyanje. Unakukagai. Ni umpangie. Umubwasi ni umpangie. Si ndo ndamlipa franga zangu nini hizo ndani ya nyumba yake. Yaani wewe sasa probleme mentale unaleta vifaransa kwenu Kongo Eneleje ni kuvuga Kirundi sisi wako wa Tanzania wa Burundi tunasema Kiswahili ndio maana kuvuga bihunga iyi tarafu si Burundi sasa kama nava Burundi anijua naishi Burundi none ntiribwe yani unatuiba anakubara imeniiba please ndawaza wewe nuyo mufutani ya matata ya alinikatia misigati yangu alikata misigati yangu ingwa nafise niyumviriza ndirandekora zagenze gute jewe navyuse mwijoro numva amazi yakamye mu muhogo nijwi nasohora ikanka mamagara wa mva nikaguma indani saboni misigati atamazi unasikia miwa yangu mzee anilipe frank manzuri ndire bazo halina wavutse mwijoro utkata misagati yaba eguru pa umbereza uri mpangaye mimi mpangaye lakini aliniharibia samani na uri mpangaye none umwaraje muravyima amavya neza sasa mavya ndo nini unasema sasa mimi unajua kisema Kirundi wewe mavya haya sasa ni arifa nini haya si ndio ulikata miwa yangu mimi umbereza mavya nayo sasa mbona niumiza sasa rero banzo ukuvuga ngo iri ni tongo ryanje baravyeme sawa mimi nakupangia mimi nakubali sawa reka baye muri ngofero ndagufasha reka uri umusima ubona bwana ndikwiye ndakoze sasa bosi mimi anilipe alikubali alikata miwa yangu ndio rero misigati yanje yaikasi sisi makamasi unaniupaka makamasi yako na asa na wewe usije kuniaidia tena na wewe sisi ruzuru nini hapo mtugabana kana kwa maana vizuri nini mimi sio Mkongo mimi ni Mrundi umutwa Mrundi ndo nini sasa wewe hata kunirudia kwanza nipe franga ya miwa yangu Mbiriza kwanza mheshimiwa wewe rango teitongo wapanze zo kuba nishura ikibazo ndakubaza ikibazo kandi nyishura ikibazo ndakwaje sasa non posez posez monsieur tais-toi posez anaanza nitukana mimi tais-toi posez tais-toi posez ndo nini usijiona mrefu mimi hata kama mfupi mimi anakuwaza hivi umemkotera itongo sasa itongo ndo mbiriza ndababwira turuko ibintu vy'induru je muri ko kwanje umugore anzinguwe nawe munzinguwe cha ubugabo tureha kwanza yakona karasha n'urebe gute jewe umwotera ishamburete ugacufata gacurima waramamara itongo nakubwiye wazora nawe sasa mzee mimi sijakupa mimi nishuri kibazo ulisema mihera ya kulima sijakupa lakini miwani yangu sasa itongo ni gwawe mitongo ndo nini sasa mimi miwasi ni yangu nande kora nibi sawa huyu ndirande kurasa sana anajiletesha kama ni bifaransa wewe cha mbere wateye umurima utamaye amahera turi kumwe abapangayi mwese muzoyige kuko niyo yatanze amara zangu mimi nimepata mwenyewe hapo pangaye wote waje kula matunda abajarira sindaheza shari ndani nikipanga wewe ukikata na mimi nakukata kichwa kia Mungu kichwa hata kikuru ikutaka huko nyuma sindaheza
Wanizombika. Famurindi. Wewe ndaguhana kubera ko wayiriye mwijoro ntwaye ko nabana abanyosera numwahaye ko wewe uri umushenzi. Nakuntu waje bisigati mwijoro abandi bajya kumuraba. None basi ndagurusha. Umviriza. Sikiriza. Uyu Niski. Umviriza. Na ministry. Ajya kumurango. Umupanga yere ari 50 je ndi ha 50 ariko atandurungu. Kumurango. Ndabareka bazoje bisigati yose. Twerewane boss, twerewane. Ariko mwijoro. Basi twumvikane. Basi navyemera amakosa nakoze gutera imisigati ndagusabye itongo. Sawa reka imisigati yanje ndayica apana kuyabapanga ndayice yose ndayitwara ku isoko. Ndeka. Urajya. Ndayitwara yose ndamuntu n'amayijya. Ngenda ndiyeko. Ndamuntu n'amayijya. Ndayikata bimonye ndayikata yose ndayibeba ku isoko. Ndoyijya. Urukura fina ngaho. Nabaga kanzu nyine uzeye. Umugore yankorobye. Abashenze pangaye bamibumbi 10 bankorobye. Cha yose ngiye kwikuraho. Yemwe yose kandi mwezosiga. Ndakurahiye. Inkuru nanoya ziroga ifizere mu mazi ziroga neza. Inyoni mu kirere birimba none muririmbisha we nutwinjiye natwe twinezere n'umwana wanjye n'ibikino konte none nuko muririmbisha ndakiboda none haye bayitara bamwe yatemze hasi we mwana bitaba none kubera ko ntamwitaho wewe uzoga umugere kwerera ngo abagenzi none ubwo ko yatemze hasi ago ategera abagenzi ndazi ko jana gutembera none gutembera mba nibi Gendo bakina n'abandi bana sibyo irukanga aya irukanga ukina n'abandi bana irukanga egarete usubira mu mungu waje atura ati rero abagenzi none akwaje none shaka misi sinzo ko mambohero ngahamwe umva sinze gutembera none abagenzi misi yose abagenzi rendi abagenzi nibahera uramenya ko je nk'uyu mfise abagenzi benshi nashaka nzo ko misi yose nyice ngaha ndambije amaguru kujya kwikipumuka je nabwo ndikibira umwanya mfise amaguru atembera nzogenda ariko umugore aje utunga inshingano zo kugo none nta byose ngasika nayikoze hari nakimwe usanga mu tunganya ngiye ubu nashikiye ku mwugariro nta rufunguzo none funguzo ziri hewo wazi ufunguzo mbaraga kugura bande none jinamye numva induru mu gitondo cyari zibiri imisigati none imisigati none yuko uri kuntu uze ku mboga umva abantu bayi bayigeza cyane hijoro bana ahubwo je ni kwa naje ko navyo ko noyi urabona bajya bagabo nabemeti ndabakumiza amaprimuzi amamusteri amaroyari inkoko wewe uno mu twarara 4 jours 5 jours wewe umbirije n'umusi mugabo wanje nibiki none umva umaze imisi winjira muri nzu taye uno musi nabwo winjira urabona rero kujya abagore basuzugura ashaka guhagarara ni kumwe n'umudemu mwiza umbiriza wama winjiza abakobwa usubira kuranyumva uno musi nyugurura kaninje kandi uzana amahero uheranye amezi 5 yose boss uyu je n'utwarandise mu mafaranga yo kuba muri inzu twarandise n'uyu mu mwanya wanditse n'ujya wanditse na jewe kuranyumva umugore wenda muhongora amenyo ndamuhongora amenyo mbere ku muryango mbere ku muryango wewe ufite kibazo y'abagabo wewe nshaka tujyamana ibi ni bisigaye bereke ndavyikore wewe ujyamana gusa naje irane no kugumunywa inzoga gusa kunanira ese novuga n'abagore kwitera umwaha sawa nani ndabira uno musi umuriza muze bwe umugore ava ku muryango ndawuvako nje kwirira umwana urumvuniye umugabo umva era ngera mbere umugabo kwa wakana ngo bitarenga Wakobwa. Saka khobwa ubameta umwami urukundo kwanje vuga yana kumva. Iyo. Avuga munda kubarwa ariko simbere wanyenyene maburi yafashe inzu yanjye na boss yaratunye bagushize mu icupa. None kibazo kirihe?
Uretse kundikira mu gwanje ngo bashize mu kaje. None sindagupangiye. Sindi mwikaye. Wewe nawe injiza ubutemo mu gatondo wamataye. Kumugoroba amasupageti. Ubutemo bwapfuye nabi ubugwaye sida. Ubu ndabiro yinjije nawe. Ndabira. Yakana ko kibereye ukavanye. Akakibereye nakano vyari yahefu shamuze. Gaje sinabibereye. Ni piku. Muzima bukabandanya. Mabuja. Numva ndiko ndashuhirwa. Numva byasi. Menambaye ibiki. Ni kondomu wachivota kondomu. Ai, yo! Kakuremo kwanza. Urumva iyi inyo unakoresheje cyo kacakaraciga kumbe nayigumaye. Umva oyaye kondomu naenda ziteke. Ega boss, je nubona uko, je mba numuntu atuje akaze. Bano umugore wawe mukoreshi irabafasha. Ngo mubyara ubwara ufite abana 8. Jena nungwa nazorunde. Mabuja to nawe urayikoresha ku bandi baka. Bisanje kujya umwana. Za. Bebe mfatiruko. Ega ubu nubwo buzima bwawe. Nuzovyara vuba. Nuzovyara nahekana. We washa. Bosi. Naragira pagishije muri buzima ko pagishije umutsa. We bosi. Nare ukira komeye. Ko ndashuha. Nare kinana bayakini. Mabuja utavuye ngaho nawe ndakuja. Nukirana bayakini. Abayakini baheya. Ese ndabaza abayakini. Mume kwanza predance. Nare wayingabiye. Iyo ikoresha kumuhabara pana kumugoro ko ikoresha kumugoro uzoba umuhonyanya gateka kiwe ikoresha kumuhabara. Reka ndagara umubara wa rero wawe. We umume umubara wanje. Mabuja mbisa ninjire. Ndidaye tuvugane. Ndidaye tuvugane bana. Yego. Wanuheranye ameza 5. Uko Imana kubeshe bose. Umwenda ngumva ngo ndaza ngo kazi kapfuye ariko wambaza wabona. Basi nakubwire ikintu sivyo. Wereka nje kujya umwana mvuye cyo tubivuga ukura paramaza. Wewe banze usige amakeya. Ibyo bintu byo kwama ujya abana hamwe kindi naco. Bazi ko twavuye ko kishara basi agenda. Abasi yaciye arenze ameza 5. Basi arenze ameza 5 yose. Ameza 5 ndakeze. Naba muri inzu. Ahubwo umwami. Jene muzungu ko. Mbabarira boss. Mabuja ndiko ndashuha mbisa nje uyu mwana arenze. Uyu mwana Uramara maji mbere y'umudere. Nije naguzi gufuri. Banza ubifungura. Nije naguzi gufuri. Banza umifungura. Kumbafu. Avere ku mujyango. Ndawubomora. Wana ko ukora muri bigo. Shirwezi kubomoresha ibuye. We shira hasi gabuye. Shirya hasi gabuye akaciringa. Utayo kuta boss ngaho warampanye agahimbira ugacutara durango ntera bagofe n'umugore. Ndashushe kujya umwana ndabigusaba. Mabukwe bamuhendwa. Naba igufu inzu afise inzu y'urufunguzo rumwe. Ariko agendana ifunguzo amajana. Abarenze utaye no mushendure n'inzu wanze ngaho. Mama yari wanje ngende kuko umwanya wiwanje nufubusa ndagwamahera utayakore twindire akore ubu muri mama ngambe nugira naho uba urumva yuko bagira bakwirukanye Simeshire mukobwa dore vugishwe no amahera yiwanje umwanya wiwanje nishura kwanza nishura n'utwero kunani yange uyu wambaze nawe umbaze uje nawe urudisho umviriza rabire kumbafu naho Kuribereza ga. Sheri ari kombe cyangwa tumana gaterama. Mbari udukingirizo ngaho rudutwara. Muri kamera yoyigi. Ndio mwanya wanje nufuza je wankuwe. Kwasore mbana. Je ndagusubizaho ndagusubiza kwasore. Mwanya wanje na cyane. Uburenga wande muri hotel kwasore. Basi. Munzi wanze jewe. Boss, je ndagusubiza. Umara muhanza jewe. Boss, iya buzi mubabaro mfise uko ndiko ndashuha. Wala ko bose kutagira gaso. Kazane karikagiye we. Urenga karikagiye. Indazo kwasore zose zigayiza ngaha. Mubwire. Bose amenyega. Uninda. Mubwire indazo kwasore hari bazi. Indaya. Mundeke basingene. Ego uyu nacyafise. Nacyafise. Tubaye kwa muzanyira. Narabatsibushe. Narabonze. Abahimbiri wewe. Baba mu rupango. None. Baho mushede. Baho mushede. Umviriza. Umviriza. Tutumvikana. Tutumvikana. Utongana yarafise agateka kiwe. Ndi hotel amujebe. Reka tubanze tumubatize gatoya. Tumatize. Sio sawa. Zari base y'amazi.
anzana igikombe cy'amazi nico kimubereye. None bosi, wewe umugore wawe ushushe, uragenda gushusha. Ushushe umugore, wewe murangije ujya gushusha. Roka kubita ko gapfira kimena kibabo teme. Urashobora guruka muzabo. Urashobora guruka. Kugira inzoga zimuhe umanze umubatize gatoyi. Ntabwo tuzamu izina ry'ibibi bya primusi. Umiriza, bosi, umiriza. Demu zagani demu nziwani. Mene ni demu nziwani. Ndumupangaza ngende umusuma. Iyi ni hotel papa. Ndumupangaza ngende umusuma. Kebwe. Kugana haya mutware. Kugana haya mutware. Demu mupangaza ngende umusuma. Ndumupangaza ngende umusuma. Aranuka kweli aranuka. Ababanyi! 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 Kazile. Ababanyi! Bizakuva kwenda kugururira. Muri kwa wanje ni kwa mutera ngo gwa serere. Umumuri bane bamu